mubazi ni bande twari kumwe kwa gatatu mwaba mwibutse ku telefone nimwabikoze cyane mwatelefone Imana ishimwe nanezerewe kuko ubutumwa bwiza umukozi w'Imana yaratubwira burya muri repentance ibintu byaba biragoye Imana iyo yazanye sije iyo yazanye urufatiro rw'ijambo mbega twese yatugoye kujambo rimwe sinzi ko ari amavuta umwungera nusutseho twese kabango bose ndabategetse ko baza kuvuga gutya ijambo uriya mushumba ariko aravuga bisa n'ibyo naje ngira mvuge kuri uno munsi kandi reka mabwize ukuri uyu mugoro hariho umunezero kandi ibi rero bisa nkaho mbwiye umuntu ngo turanyoterwa turanywa umwe ariko turi umube w'ibya hanze undi atararya umubwira ngo uyu munsi turahaga uyu muntu bisa nkaho ari kumugora ariko reka nkubwire itangazo rishasha tugiye kwinjira muri kano kanya uyu mugoroba hariho umunezero Hamurizo gushaka wakubwira ko ibintu byiza. Inyagashe umve kukiri hano. Ushobora kuba washitse muhira. Reka hanya abantu bicaye ngaha bamaze gushika muhira. Inyagashe umvirize kukiri hano. Uko hari Imana reka babwire. Imana si umutetsi ntateka atagira icyo agaburira abantu. Imana izubwe izi byose. Iraza abamama bicaye hano, iraza abakobwa baraha, iraza abagabo baraha, iraza n'abakecuru bari hano. Abo bose bari hano, iraza ibyo bateguye mu izina rya nde. Kuko twese ineza y'Imana yamaze kuyitegura. Ibyo wankoreye ndaguhimbaza, urukundo rwawe ndaguhimbaza. Ibyo wankoreye ndaguhimbaza, urukundo rwawe ndaguhimbaza. Reka tujane sivyo adutiza ingoma tujane. Ibyo wankoreye ndaguhimbaza. Imana ihezagira umuntu wese ari muri kino kibanza. Kuko ari data bivuze akari jyewe ibintu bivuze vuga ngo haleluya. Kuko atari ijana bivuze ari Imana ibyivuge ngo iguhezagire vuga ngo amen. Bwana sifiwe. Reka mbabwire hariho ibintu niko ndabamo nanjye nkatangara. Aya masaha abantu baravuye saa sita bavuye kurya bariko barayagura abandi tiro rirabafashe ariko bamwe muri abo twebwe turi imbere y'Imana. Bamwe muri abo bari imbere y'Imana. Cyangwa ibaza Imana by'ukuri mu bumana bwayo dusanzwe tuyiziko. Mbwira ukuntu yo kwirengagiza umuntu ari muri saa sita ari muri saa munani muga ari imbere y'Imana abandi bari kwitanganya. Bwana sifiwe. Amen. Hari urugendo rumwe abantu bazibaza aho twarugende bakahabura. Hari abantu bazibaza aho twarondereye Imana bakahabura. Munyumvirize neza. Hari abantu batoshaka kumenya igihe abantu babaniye n'Imana. Baharondere bahabure kuko batigeze bamenya ibanga ryo gushaka Imana. Wavandimwe ukusuguta umwanya. Munyumvirize neza. Ukusuguta umwanya. Hariho igihe Imana bibitubwira ngo hariho igihe iyi si mubona isa nkaho umenga iragukire bamwe. Hariho igihe nguzongana n'ikiganza cy'umwana w'umuntu. Bwana sifiwe. Icyo gihe kizoba gisigaye kidutunga atubaruka Imana izokwiruka mu munsi umwe saa 5 vendredi saa 8 umwana w'umuntu yaricaye kuri ku ntebe yo mu rusengero. Imana ikajya yonyene yihagurukire. Izivuge ngo ndashobora kugutsigama no muri kino gihe. Bwana sifiwe. Icyo gihe kizogera niba ubona bimwe niwe byabisa nk'amenga baragukiwe. Hariho igihe mwebwe n'abarabwira jewe hariho ibyo novuga vy'iyisi habitondage hariho ibyo maze kubonesha amaso. Umuntu niyo
nakubwira ikintu ukorera guseseretera ko bagera kuri amagufa uzomubwira uti ndaguhaye umwanya Bwana sifiwe bavandimwe nta muntu n'umwe Imana idafite ishuri ryo kumwigisha nimba itashaka kukwigishiriza hano mu Burundi izokwigishiriza mu mahanga gusa ngo barakubwira ngo ishuri ry'Imana nta kayuzana nta n'ikibaho ifise oya irakwigisha atawe bajya kukwicanika uku nyene yikwigisha n'ingiyigomvya kukugirira neza ega mwebwe ariyo nje muravuga mureke mvuge jewe sivyo mureke mvuge jewe jeni hora nifuza kwicara neza chize ukuguru hora navyifuza urumva uyu mutwara urumva kumenya ni mutoyi nigeze kubasenga bakagana Imana uzompeza ngize kwicara nk'abandi nzashira ukuguru kukuru kiratukita gizere kitaturoza urazi kwicara neza ufatanije amaguru atari ukubishaka ntari umukobwa abandi bagabo bicara kuguru amaguru jyange yicara neza kubera ntakunda kubera ibihe byari ibihe nari kiri mu ishuri Bwana sifiwe niyo Mana niyo sengesho nari se tumushenga Imana ngo Mana uzogeze kwicara nk'abandi nari nzengira gutyaye nzashira ukuguru kukuru icyo gihe nicara neza biraba hasi apana no gushinga karenge nayo nk'abandi gutyaye icyo gihe ntakirasenga najye murasenga mwebwe oya reka mvuge ikindi mwebwe si muwamuzi ntaho uragenda wifashe neza atari uko bashaka kwifata neza ari uko ugombye gufata aho katobotse wifashe neza kumbe ntiwifashe neza kumbe wishije aho kagize aho katobotse Yesu ashimwe Yesu ashimwe ni jewe gusa ni jewe Bwana sifiwe yabaza kandi ntaho uragenda bakakubwira ngo tukuzimane ugacabwira ngo yaye unahazi kandi ngirucikane n'inzara akumva urifashe muga ntuwari ngo isengesho ryo mutima ribabona ko Mana woheza kuvuga ngo nobijya nakore muga baza ngo tukuzimane ngo ya uraje n'amahoro kandi kiruwe Yesu ashimwe ariko kubitazohora ibihe birahinduka Bwana sifiwe akamabwira makuru y'ingani Imana ihindura ibintu uyu mugoroba Imana ihindura ibintu ije nabikubariye nabyibone uyu mugoroba Imana ihindura ibintu izina ryane hiza amashi dukomere Imana amashimwe Bwana sifiwe abwira ijambo rikomeye Imana ishimwe ko turi mu rusengero ubusanzwe iki kintu ndakivuga neza uyu munsi ngira mvuga agaciro ko kuba mu rusengero abaporoti twaragowe abaporoti kandi ngo banabwire si byatwebwe ba none ni by'abakera ariko hariho akantu nabonye ku Mana Imana iriyica amaso ikayafunga idasinzira Imana ashobora gufata amaso ikayafunga idasinzira ariko kugira ngo babanze bigaragaze bose amen ntimwakumvishije neza irashobora kureka igafunga injiji idasinziriye kugira ngo n'urya bahora bita umugenzi abanza agahabona waruzi ngo izihuta na mama watarakubwira ngo mvira mu nzu na papa wawe ataricuza ko yakubyara nana mwebwe ntibarabibabwira ngo iyi ndi yipfumigirike ikoroka
igashika rero kwitapi yawe neza irabanza ikabareka bose bakabaza bagashitsa icyo yabatumye gushitsa hanyuma igihe cy'iyamwe Imana rero kigeze rero abantu banaguka nk'ibitsinu Imana yahezagiye umega tumera nk'ibitsinu tumera nk'ibinobonobo n'ibyo bimera n'ingoga watsa mu gatondo kitameze kumukora agasanga cyameze nako ndabwire ngo bavandimwe bakoze Imana mwaje mu nzu y'Imana iki gihe ni icy'iwacu rero tugera tumere Bana sifiwe hariho agadayimoni mutari bwamenye bakurikira abantu baje mu rusengero ndakababwira umunsi tugakubita abakristo baza mu nzu y'Imana babura n'amahera ya bisi ndabereka hava agariba n'utwari muri bibiri amagirize yacu dusigara dusanga no mu nzu y'Imana atari amafaranga yo kurya hano n'abashumba bakarara ubusa n'abakozi b'Imana bakikuza ndakabereka aho kandi tukakubita karaha ndakabereka ndabereka kaka dayimoni kagendera mu mufuko w'umuntu ndakabereka yoho ubunyene dusome bibiri Nehemiya igice cya 13 Nehemiya igice 13 umukozi w'Imana afashe gusoma turajana mushumba mwiza turajana bere ku murongo wa mbere dusome n'izina rya Yesu abari ngaha tuvuye ngo amen kuri uwo munsi abantu basoma ndanze amajambo ego bitandukanya n'abanyamahanga narababwiye ikintu nkunda umuntu yumviriza ingene basoma turumvikana utumvirije ingene basoma ibyo tuzakwigisha byose ntibigufasha munyumvirize ingene asoma uko aya majambo agira soma niyo jiwe canitiza na yasigura ariko hanini cyane ubasha bwayo igihe ariko arayasoma soma mukozi w'Imana kuri uwo munsi abantu basomerwa igitabo ca Mose kuri uwo munsi mumpirize nta hene ziri hano mumpirize abakozi b'Imana uretse ba Mose umushumba ariko arazana ikimaze cyacu cyo kudutangira niho twabonye inka mu rusengero ariko uyu munsi Imana igira ivuge ku kintu bita umuntu hano nta hene zihari nta nka zihari hari abantu duhereza Imana icyubahiro bari hano soma umukozi w'Imana basanga nta mwamori cyangwa umunyamowabu yemererwa gushika mu ikoraniro ry'Imana kuri uyu munsi abantu basanga nta mwamori cyangwa umumowabu yemererwa kuza mu ikoraniro ryo mu nzu y'Imana aka kantu utagafashe ubutumwa bwose buza kuvugwa sihuri gushitsa ibihe byose kugeza imyaka yose yo kubaho yose abo bantu ntibemerewe kuza mu ikoraniro ry'Imana bavandimwe ushobora kuba wajyaga utemerewe kuza iri rero ni inkota mu bisanzwe kubera iyi eglise yamayuguruye kubera yamayuguruye murabibona amahuguriro abahirukimo abahuguruye abantu bose ibisuma abambuzi ibibwa ibiyabo byose birinjira ariko ijambo ry'Imana dusomeye atubwiye ngo hari ubwoko bumwe bw'abantu batemerewe kuza mu nzu y'Imana gushitsa ibihe byabo byose byo kubaho Bana sindimu ndagowe jewe sindimu ariko reka dusomere muri icyo bagize kuko kubera iki batasanganishe Abisirayeli umutsima kubera igihe kimwe batigeze gufata Abisirayeli ngo babasanganize umutsima n'amazi umutsima ubugari kandi kuko bahereye Balamu ngo abapfume reka shuti uhasugera hano bicarane niyo Bibiliya baze mbese aha hantu urubanza ruraha aguruguze hano uku sindakuzi nawe ntunzi ariko nta munsi uba warifashe mu mazingiro y'abangwituwa muri biriho uyu kubera n'umukristo
navyemeye. Garuka. Nta musi numwe kuva sindakuzi nawe ntubuzi. Nta musi murara gucira uruhande uri kurarya ukicara rimwe ukarabisha itaguherereye. Byarabaye. Ahagaze bari kuvugana n'uyu, niko kuvugana n'abantu. Niko kuvugana n'abaki? N'abantu. Hariho umunsi umwe uyu muvyeyi yigeze kwifata mu masinga gutya. Arakubwira ngo ndakuvumye wa muhimbiri wo waka. Hariho twebwe iwacu mukecuru yitwa Berita. Yarazi gutukana akagutuka igitutsi cy'iminota 11. Wara tuja kumucokoza turi ku musozi wo hakurya akatahindukira tugiye kwiga gusa gutukana. Tugiye kwiga gutukana. Yari umugore mugarasha kututuka kuri mama wacu akagutuka iminota 15 igitutsi kitarahera. Uyo Berita ndakumena kubisukuri twari tumuzimo karite yiwe. Ikintu cy'agaciro yari afise yarazi gutukana. Muvirize hariho ibintu Imana yo mwijuru mu bumana bwayo bwuzuye. Hariho amadodani Imana itarengera. Hariho ibintu Imana naho ubugira gute, naho uzana nyoko na nyokwanyu, naho uzana abapfizi, naho uzana ibigendagenda, Imana yokubwira ati subira inyuma n'inzu uzanye nabo ubwawe mwese muri gisesema kuhoraho. Someye ngo igihe Nehemiya yari yagize umutwaro uyo twese dufise uyo nawe ufise. Uwo mutwaro wari ukugira cyari igihe bari nyagano bari barahunze, ariko Bibiri tubwira ngo hagaragaramo umugabo umuntu witwa Nehemiya aravuga ngo ntibyohereraho tegereza kuja gusubira iwacu kuraba ivy'iwacu ko bimeze. Reka bahishe kugituma twaje mu nzu y'Imana. Nta kindi cyatuze twaje kuraba pasiteri, nitwaje kuraba umushumba mukuru, twaje kugira ngo turabe ivy'iwacu ko bimeze. Amen. Abari kumwe na Jean Doris Imana icyubahiro. Nta kindi cyatuze muri repentance. Twinjira muri repentance twumvishije amakuru. Dushaka kugira ngo tuze kuraba ivy'iwacu ko bimeze, kugira ngo turabe ibyacu ko bimeze. Jewe ndarima sinimbura, jewe nadandaza sinunguka, jewe ndagenda mwibara nta numbona, aho zoteka ziri bakamba, jewe n'umukobwa sinubaka, jewe narubatse simbyara. Ibintu byinshi binkikuje, ariko uracyeza muri repentance kugira ngo ndabe ko byogenda neza. Abo tubisangiye tugira gutya, abo tubisangiye sicyo kandi ugane twese sicyo ibirare kuzitangaza nguraraba ko utari muri abo batemere kuhaza.